cyane namwe bakunzi ba televiziyo Heritage nkaba nongeye kubaha ikaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango aho no munsi tuja kuganira kuri teme ivuga ngo gute twokubaka imigenderanire myiza kandi ikomeye hagati y'abavyeyi n'abana. Umuvyeyi nintasubirizwa mu muryango niwe yitwararika indero y'abana biwe kugira ngo ashike kw'iryo hangiro biramusaba kugiriranira imigenderanire myiza n'abo bana. Vyumvikana ko bisaba ikiguzi kitari gito, ariko rero iyo vyose umuntu abifashwamwo na mpwemu yera bifata umurongo mwiza. Ni muri iyo ntumbero uno mugoroba mwiza twatumiye abatumire bacu, nkaba nagomba kubaha ikaze kugira ngo bashobore kubabwira vyinshi kuvyerekeye iyi teme tuja kuganirako. Ikaze ni gwanyu banyakubaho. Murakoze, turabashimiye. Ku ruhande rwanje niteka Imana iduteye kugira ngo tuganirire abavyeyi bene wacu bagenzi bacu kuri rino jambo. Rero mwakoze kutwiyumvirako. Imana ibahezagire. Ego namwe ibahezagire cyane. Mwo kwibwira abariko baratwumviriza, hariho abariko baradukurikirana, hariho abo batabazi. Ego, je nitwa Pst Acher Dorine, sanzwe ndi umukozi w'Imana, ndi umupastori, nkaba n'umwigisha w'ijambo ry'Imana n'uburongozi n'ibindi bijana navyo ariko biri hafi yavyo. Nkaba nubatse, mfise umupfasoni n'abana 3, abahungu 2 n'umukobwa 1. Mane bihere gucubahira. Amen. Ikaze ni gwanyu madame. Murakoze, nitwa Dorine Nowera Cishatse. Mu buzima busanzwe nkora ivyerekeye ivy'inyifato. Utundi dukorwa two ku ruhande murazi ko tuguma turondera ku ruhande, hama nagenda bashimire. Ndabashimire ko mwatwiyumviriye ko mukadutumira kugira duterere. Murakoze. Urakoze nawe madame. Dorine arubatse, asengera hehe? Arubatse, afise abahungu 2, sengera mw'ishengero rimwe ngaha i Bujumbura yitwa Shama Temple. Nivyo ngira ngo. Imana iguhezagire. Amen. Ego, reka tutuge kwijambo impere kuri mwebwe Dorine. Ku bwanyu tuvuze ngo imigenderanire myiza hagati y'abavyeyi n'abana mu bihisiguri yahe? Murakoze. Icambere nohera kugira sinzoba nk'ifite ikibazo canyu. Nico bidasigura, reka mutagihereko. Ico bidasigura imigenderanire myiza ni vya bindi tumenyereye vyo kubaronderera ivya misi yose, ko nabarondereye umuceri n'ibiharage uca bimera neza hagati yanje nabo. Ikindi ko abana atangorane bafise ivyo bambara, ntangorane. Canke ikindi ni gihe uvuga uti abana soba dufitana imigenderanire igihe atamatati ari hagati yacu. Ivyo sivyo. Ariko imigenderanire iba myiza igihe izo mpande zose uko ari zibiri abo bantu bamerewe neza, uruhande rw'abavyeyi n'uruhande rw'abana. Gute? Igihe hariho ikiyago ciza, hariho atakarenganyo gahari ku mpande zibiri, igihe izo mpande zibiri hariho ukwizigirana, kandi izo mpande zibiri hariho kwemerana. Kwemerana, iyo muze kwemerana mbashatse kuvuga menye ko wewe urafise uko Imana yakugize, nanje ndafise uko Imana yangize. Muri uko kuntu tudasa, harya umwana nubwo aba rugwawe hariho ibintu mutabamuhuye. Rero nubwo tudasa turemerana tugafashanya, hanyuma tukaja tubandanya tumererwa neza, tukamenya kungene amatati ari hagati yacu tuyatunganya neza bikagenda neza. Mugabo impande zibiri zose zikumva ko zahagukiwe, zimerewe neza. Ni ico gihe umuntu ashobora kuvuga ati hari imigenderanire myiza. Amatati arahaba, agatunganywa neza, umuntu ntarenganywe, umuntu akumvirizwa, umuntu akizigirwa kandi akemerwa ukwaye. Murakoze. Muvuze kumererwa neza umengo ni kuba nyine ufise ico ufungura, ni kuba wambara neza, ugendera wanashaka no mu modoka nziza. Mwodusigura neza mugadutomorera kuba muri abo hagati y'abo bantu babiri ukuntu kumererwa neza ico mushatse kuvuga? Kumererwa neza jewe nobisigura mu majambo tari menshi. Kumererwa neza navuze ko si misi yose ariko manahazi.
gufungura ni vyiza ku mwana ndamuha ico afungura ni vyiza ku mwana ico yambara ni vyiza mugakumererwa neza kandi hariho igihande Imana yashize mu buzima bwacu kidahazwa n'indya gihazwa gihazwa nuko jewe nawe twayazi nakubonye ukandonka nanje nkakuronka ico ni ikintu ca mbere ko jewe mbaho mu buzima bwawe hanyuma mu kubaho kwanje nkakuganiriza nkakumviriza muri uko kuganiriza nkumviriza ivyo ugomba nkavyishura ikindi gihe tugakina tugatwenga ikindi gihe tugasangira ibibazo tukabitunganya ikindi gihe tukigishanya kugira dukwiye kubaho mu buzima n'utuntu tundi donc igihande c'ibigumbagumba nacone kirakeneye kumererwa neza iyo mvuze kenshi ivyo mbavuze ico gihande c'ibigumbagumba ko hari igihe tucibagira kandi gihazwa nuko kuntu tubana tuvugana tuyaga tutunganya ibya hagati y'umwana n'umuvyeyi yego cyane murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen pasteur nimba ataco mwokongera kuri ibi uwo muvyeyi yahejeje kuvuga muravye hirya no hino mu kibano muri umuvyeyi murarongoye ishengero mubona imigenderanire hagati y'abana n'abavyeyi iri ku rugero ruhagije uno munsi nshatse kuvuga gwiza murakoze ni ikibazo ciza ariko kigoye mugabo gishoboka kuko biravana naho umuntu aravye biravana n'uburorero umuntu afatiyeko ariko turavye muri rusangi sinovuga ko imigenderanire imeze neza gose hagati y'abana n'abavyeyi kuko hariho inyifato cane cane ku ruhande rw'abavyeyi zishobora kuba ziva ku kudatahura ivyo Madame Dorine ahejeje kuvuga zituma hariho ivyo badakora nk'uko bategerezwa kubikora mu buryo bwo kubaka ubucuti n'abana babo bumva umenga ntibikenewe bumva umenga hariho ibindi bintu vy'ikimazi kurusha ivyo vya bindi bifadika vya bindi vyo kubagaburira kubarihira amashure bijya ni vyiza mugabo ntibishobora gusubirira bijya navyo yavuze rero rujya ruhande yavuze nanje mfise amakenga ko rutitaweho bikwiye mu miryango novuga abavyeyi muri rusangi mugabo cane cane nkavuga abagabo kuko hariho n'umuco twakuriyemwo utwumvisha yuko umugore umumama niwe akwiye kuba iruhande y'abana umugabo akwiye kuba umuntu ari hanze agenda akarondera hanyuma akazana mugabo ntiyubaka ubucuti by'ukuri n'abana biwe ukamenga ubwo bucuti bwoba hagati y'abana na mama wabo nivyo kera abagabo barigisha imyuga abahungu babo mugabo baza kubikora abahungu bariko barakura umwana akiri muto umenga umugabo si vyiza kwa muba hafi murabizi abadakijijwe bobo bivanye n'izindi ngeso zo guteramira mu bubare hariho n'abataha abana baryamye kandi bikaba rimwe kabiri gatatu kane bakumva umenga ibintu bisanzwe kuko umugabo n'umuntu ateramira hanze y'urugo se umuntu ataha kare muhira washaka ubutaha kare abonwa nabi umenga n'umugabo aganjwe n'umugore umugabo adateramira mu bandi ivyo rero birafise ingaruka kuri iki kintu cyo kubaka ubucuti n'abana usanga atabuhari navuze ku migwi itandukanye ariko muri rusangi n'abagerageza novuga ko ibitigiri ntibikwiye ico kintu kiracari hasi mu ngo nyinshi ego mbega hari ico Bibiliya iyo bivuga ko hagati y'imigenderanire y'abana n'abapapa n'abamama babo ego Bibiliya irakivuga ijambo ry'Imana burya ni umuti ku bibazo bitandukanye by'ubuzima igihe Mose yariko araha amategeko amabwirizwa y'Abisirayeli hariho amabwirizwa yabahaye ajanye n'ivyo mu rugo ajanye n'ivyo mu muryango aho yavuze ngo ibi vyagezwe muze muvyigisha abana banyu muze mubibaganirire muri mu mazu yanyu ntimuze mubihebere umwigisha wo mw'isinagogi ngo abari we yigisha abana wenyene kaze kababera karyo ko gufata ibibarimwo mwigishijwe mukiri bato mubishire mu runganwe rw'abana banyu ico kintu ntushobora kugikora atabucuti buhari kuko kugira ngo usigurire Imana umwana iyo mwavuye ivyo Imana yabakoreye bisaba ko muba muri kumwe muri ico gikorwa rero cyo gutanga ijambo ry'Imana ivyo Imana yari yarahaye Abisirayeli babiha urunganwe rukurikira rw'abana babo
basanga bariko barubaka ubucuti rero ijambo ry'Imana rirabivuga ufatiye kuri ico conyene urumva ko umuvyeyi yubaha Imana arafise iri banga ryo kuganirira abana biwe ivy'Imana kandi ivyo ntabikora kuri telekomande ari hariya kure canke kuri telefone ni ibintu ukora amaso mu yandi abana bakakubaza ibibazo mbe shetani yavuye hehe mbe Yesu wewe yaje gute ivyo nyene umengana ibintu vy'umuntu ataratahura birebire kubera bakiri muto nivyo biza kubaka bwa bucuti ivyo wishuye ukavyishura ivyo umusavye kurindira uko bigenza kose usanga muri ko muregerana ivyo rero byo bituma wa mwana yumva ko umuvyeyi we wari hafi yiwe bikamutuma yumva amerewe neza birengeye ivyo gufungura no kwambara yumva ko afise umuvyeyi w'umugenzi ashobora kwiruka akamubaza ikibazo bishize akagira ikimuzazanira ego murakoze cyane Imana baha umugisha Madame Dorine mbega iyi migenderanire myiza hagati y'abana n'abavyeyi ihera ryari shatse kubaza kuko umwana hari igihe umwana avuka hari igihe gira ukwezi n'umwaka ihera ryari murakoze cyane imigenderanire myiza itangura umwana akiri muto iyo akiri muto aca twumva umenga yavutse umunsi wa mbere yavutse yego ariko hajya umwana iyo asamwe mu gihe atarakenewe umuvyeyi akamwanga ntamushake akavuga ati iki cana mbega hari n'abagerageza kumukuramo burya hajya biba byatanguye kononekara ivyo kumukunda burya rukundo umukunda kuko aje bakubwiye bati rega muvyeyi felicitas ukanezerwa burya rukundo umukunda hari ico rumara ukungene witwara ukanezererwa uwo mwana hama umwana akavuka akivuka urabona ukungene twonsa abana ushira kwibere ukajutera inkuru induru umwana ntazi amaso yawe ntazi kungene umuraba donc bite mwana umerewe neza ndagukunda afise iminsi 2 3 ukwezi sinzi ko hari aho murumva babajya amenyo kenshi tuvuga ngo ariko aramera amenyo hari igihe atari karamera amenyo mukari igihe nawe erega akujya kara mwe mukujya kara nyene arakujya amenyo ijya attention kujya yumva ukeneye akiri umwana we ntavyo menya mugabo babikenewe iyo migenderanire iratangura ngaho akiri muto ngorane dufise dutangura kwiyumvira ko umwana akeneye ko tuyaga dutanguye kugira bwoba bwayo imyaka irakuze aratanguye adolescence mbega basa bagenzi abaye kutangura kumwiyegereza kenshi none murabona bikunda uyu muntu aje nuwaye afundurutse uyu muvyeyi ashaka ko tugiranira imigenderanire naho urambona wowe urumva uri papa wahora mu kabare uciza ko akubwiye ko umwana watanguye kugira kunywa agatabi kugira mugira umugenzi oya imigenderanire myiza canke imigenderanire itangura kuva umwana akiri muto agakura mukabana ukamuyagisha muri bijya bitoyi mukadugana uko amenya byinshi nawe mubiyaga hama kamenya ibindi byinshi mukabiyaga ukahaba gushika ubwo bucuti bwubakwa neza igihe butanguye akiri muto mugabo udatanguye akiri muto biragora ntarajamwe akagufure harajamwe akantu kakagorane rimwe na rimwe ikindi gihe akakwanka gose akakurojeta akavuga ati okay tuzoza turavuga ntivyikaye n'ikaramu ibisigaye si jewe je sihondi sindakuzi ni nkuko bakubwiye ati sindakuzi uri nkanaka umwe duhura hajyanye mugabo uko ubikora akiri muto niko bigenda neza sinzi ko ngerageje kwishura murakoze cyane Pst nashaka ndababaza mbega umuvyeyi ni ikihe kiguzi asabwa kugira ngo agirane imigenderanire myiza n'umwana wiwe ikiguzi ahanini umuvyeyi asabwa kugira ngo ubwo bucuti n'umwana wiwe bumere neza n'umwanya ariko kandi mvuze umwanya nuvuga sukuza ukicara iruhande y'umwana gusa uri kusoma igitabo canke uri mu bindi bintu n'umwanya uha uwo mwana ku buryo uwo mwanya bari uwiwe ibyo ashaka kuvuga bikaba ari byo avuga ntaze nk'umuntu ariko arabazwa ibibazo n'umupolisi ajeje amatohoza imvu menga n'umuntu nyene yamwinjiriye yumve ko afise umuvyeyi amufitiye umwanya amwumviriza amubaza kw'ishure vyagenze gute ca kibazo wagishoboye
mbega ufise abagenzi umbwira amazina y'abagenzi bawe ku ishure utwo tuntu nyene dutoya ukagerageza kumanuka hariya nyene umwana abageze muri uwo mwanya urashobora gukorana nawe utuntu akunda nimba akunda gucapa James abana bakunda gucapa bamwe muri bo mubaza ingene bigenza capa ikintu nawe gise nabi ugereranije n'iciwa gutwenge utwo tuntu nyene tudukino dusanzwe tunezera umwana ni vyiza ko umuvyeyi aturonkera umwanya kandi akatubamwo naho utobikora imyanya miremire cyane akanya gashobora kuba gato gato mugabo kakaba kenshi ku buryo umwana atinda akabona ko afise umuntu bakundana bakinana ari umwana akunda gukina umupira rondera umwanya mukinana umunsi umwe uwundi munsi musubire mukine ikintu kigora abavyeyi cyane n'uwo mwanya kuko n'uwo ufise umwanya abona umenga yoba utaye awukoresheje ivyo bintu mugabo burya umwanya dushira mu bana bacu si umwanya tuba dutaye urya niba uzotuma haguma haba akagozi kadufatanya nabo ejo niyagira ikibazo akumva yoza kuguhanuza nk'umuvyeyi wiwe uwo mwanya utahabaye haragera igihe yumva kuri umuntu ari kure hanyuma agize ibibazo vy'ubuzima agaca hanuza abantu batashobora no kumuhanura neza kubera uwo ari kumuhanura neza ntiyamubaye hafi abamubaye hafi nabo ntaco bafise bomuha nuko abana benshi bapfa bageze cyane cyane mu myaka iri haruguru imwe ya adolescence abavyeyi bagatangura kurondera ababafasha kubahenurira ku mashengero guhenurira ku mashure kubera vyamunaniye buriya ngaruka inyuma gato umuntu wa mbere azobazwa ivy'umwana n'umuvyeyi wiwe si gipolisi si leta si urusengero si ishure bariya baza bubakira aho umuvyeyi yagejeje kandi ivyo umuvyeyi atubatse bo ntibashobora kuvyubaka ni vyiza ko abavyeyi bumva yuko kuvyara si iherezo ry'igikorwa ahubwo ni intango y'igikorwa nuko gutanga uwo mwanya muri wa mwanya nyene ugoye ugategekanya umwanya w'umwana ukavuga uti sinshaka ko abana bajyama tutavuganye ishaka iminota 3-5 umwana acasinzira yumva ati hano muri ino nzu hariho umuntu ankunda kandi acasinzira neza kurusha iyo aguma yibaza none papa arataha ntataha afise ingo zingahe iyo umwana aguma muri ivyo bibazo biramuremera mugabe yakubona ko hari biratuma nawe nyene amererwa neza n'ivy'ubuzima agahangana navyo yumva ko afise umuntu amushigikiye ego nimba ntoba ndabinjiriye niki kibafasha mwebwe mvuga ama strategie mwe mukoresha kugira ngo ivyo bintu mubishike nibaza ko mubikora ndagerageza uko nshoboye sinovuga ngo ndabishika ko igihe cyose nkuko ndavyipfuza ariko ndabigerageza ikintu ca mbere jewe nitwararika ngerageza kuraba ukuntu ntotaha abana baryamye bidashobotse ko dusangira basi baryame tuvuganye kandi ivyo twuvugana kumenya ukuntu yiriwe ku ishure mbega hari devoir watahanye mbega wayikoze hari vyakugoye hanyuma izindi strategie nkoresha no kugerageza kubana n'umwana mu bintu akunda navuze mu kanya ko je mfise abana bakunda gucapa gushushanya narabaguriye igitabo cigisha gushushanya hanyuma nkaza ndakibaha shushanya uyu muntu subiramwe iki giti umwana akabona yuko muri ivyo bintu vyiwe akunda turi kumwe ikindi ca gatatu ndakunda kubaganiriza kuco bipfuza kuba muri kazoza ivyo baraja barabihindagura bivanye naho bageze mugabo nta ngorane kamubaza none ushaka gukora iki akambwira kandi hariho igihe avuga ikintu jewe nk'umuvyeyi numva umenga sico nari kumuhanura mugabo ndirinda kumuciramwo kuko niho abageza kwiyumvira no kubona nkamushigikira nkavuga nti ushatse kubishika ko rero uza witwararika ibi n'ibi kuvyifuza ni vyiza mugabo birafise ikiguzi urumva bica bivyura n'ikindi kiganiro kiza muri zindi mpanuro zibijanye n'ubuzima hanyuma ikindi canyuma hariho utuntu bakunda gufungura naragerageje kutubamenyereza bataratangura kutunsaba nkabajana muri restaurant bivanye n'uburyo umuntu afise mugabo tugiye aha bagafungura iki undi munsi bagafungura ikindi baratinda baratora ikintu rero buyumvamo hanyuma barakinsaba ubu rero barabinsaba kandi abinsabye ndababwira nti rero ubanze urindire mugabo aha navyakiriye ubundi munsi uzokumva ndakubwira nti ejo
tuzojana dufungure ka kantu kawe ukunda akanyuma nguma nibuka utundi akanyuma abana benshi barakunda televiziyo hariho utuntu baraba tubaryohera turya n'abana banje ndatuba mugabo tukumvikana tuti ibi bintu rero vy'amabuke y'amadese anime ni mu gihe cy'uburuhuko gusa mu gihe cy'ishuri ntazo nzogura kubera muca musamara ntimuragira indero yo kuguma wiga witegurira ikibazo kandi hari akantu kariko kariruka hajya kuri ekara televiziyo ubona telekomande hafi yawe ntimushoboye kwimetiriza nzobarinda rero iyo ngorane mugabo muri vacances nzotubagurira hanyuma muheze murabe mugabo kandi iyo ndazibaguriye urabona amabuke menshi abarimwo ibintu bitandukanye ndanababwira nti ubwo buntu rero mukaguma muburaba murahinduka utujuju nka turya nyene hindure murabe nk'ishene y'ibikoko irabigisha vya bintu mwama mwiga muri biology muraza kubona bimwe mubona vyo mu kiyaga vyo mu kirere vy'ibiki kandi bakankundira bagahindagura kugira ngo batangure kuduga barabe ibintu bibasaba kwiyumvira bifise aho bihurira n'ivyo biga ikindi gihe nkabajana kuri chaîne ya histoire kahise abaga ntari ibintu mwama mwiga mu ishuri vy'abaroma n'abaki hariho chaîne zivyerekana genda kuri rya chaîne murabe kahise mwige kahise k'isi kugira ngo ntibagume muri vya bindi vy'abana gusa kubera bariko bariga batangure no kugira uwo mutima wo kurondera kumenya ibirengeye biri umwigisha yababariye kuko jewe ndumwigisha ndazi yuko burya nta muntu w'ikijuja abaho ahubwo haba abanebwe batazi ingene barondera ubumenyi buruzuye bashaka no kubashiramo nako gatima ko guhiga ubumenyi bw'ikimazi buzobafasha muri kazoza kuko burya budese anime nta numwe bazoha bulletin y'amanota menshi ngo nuko yaravye amadese anime menshi naho ubu basamaza numva campera aho nyene bageze mugabo nkagerageza kubaduza ndabinjiza mu bindi bintu nzi ko bizobagirira ikimazi ego Imana ibahumugisha ndumva mwebwe mugerageza nibaza abavyeyi bariko baratwumviriza ko bafatira akarorero kuri uwo muvyeyi umupapa Pst harongoye ishengero Madame Dorine uno musi ubuzima turitwaza ngo ubuzima burazivye umwana ugasanga n'uw'umubone umwana ugasanga n'uw'umuboyi mbega iyo migenderanire myiza izoba ryari mu gihe umuvyeyi ataronkera umwanya umwana wiwe mavano yishurangira inyishu yoroshe kandi ntoyi mbega nyene vyoshoboka gute umuvyeyi adahari ega imigenderanire ikunda wahabaye yitwa imigenderanire kuko umuntu yahabaye kuko ari huri nanje ariho ndi kuko tuyaga kuko tuvugana kuko tubonana none ntaharigaye mpamvu bica bigenda gute ahubwo bica byononekara gose umuvyeyi adahari umwana ntamubone aca amuhamplasa aca amusubiriza n'undi muntu ni wamubone hamakuze ntaba kigiranira imigenderanire na wamubone canke wamuboye aca haba ikindi kintu aca aja kurondera abagenzi hanze bimwe pasiteri yatubarira bataza kumuha ivyo wowe wari kumuha iyo uri kubuhari niyo mpamvu dusanga bamwe babaye abanywa rumogi abandi bagiye uzinige mbi usanga basigaye bakoresha utuntu tutameze neza donc ingeso mbi zadutse kubera asigaye akora amatelefone y'abantu y'amateleviziyo ntishobora kuyajeka kuko araba amashene wewe udashobora kumwemerera uhari vyose abikuru ko avyumva kuko udahari birapfa ndagaruka kuri ca kintu udahari birapfa nta muntu ashobora kukuhamplasa wowe nka mama nka papa ntawe uhari nama niyumvira nti mbega Imana yoba yarihenze kwitatu tumye tuva mu giti ngo dukoroke tuze tuza dukure tuvuye muri gikanaka yashimye ko jewe nkurira mu muryango kwa papa na mama hanyuma bampe ubutunzi kanaka bumfashe kubaho ubuzima bwiza bumfashe kubaho ndi umuntu afite ingeso nziza bumfashe kubaho mfise ivyiyumviro vyiza ivyo ko yabishimye uko nuko bifise inyungu kuvuga iyo tudahari rero hariho inyungu umwana twari kumubona ko mugabo utazofa turonse kuko tutahabaye ingaruka mbi zirahari nyinshi kandi imigenderanire ntishoboka udahari ishoboka uhari mbega pasiteri hagati y'umumama n'umupapa ninde afise
kamvuge responsabilité kandi ivuge mu gifaransa naco ninde afise responsabilité nini mu migenderanire y'abana babo. novuga ko hariho uruhande rw'umumama n'uruhande rw'umupapa kandi ntibishobora kunyuranywa kandi iyo uruhande rumwe rutabonetse umwana acamera nk'umuntu afise amaguru atangana aca badesekilibre. Abamama barafise amahirwe kuko batwarinda hariho ubucuti bubaka n'umwana umupapa adashobora kubaka nabo kandi ico kirabafasha no muri ya misi ya mbere cagihe umwana batarashobora kuvuga nakujya baca babonsa hariho ukuntu bo biborohera kuko hariho ubucuti buba buhari n'ahataja muri bari rimwe. Ariko nkuko mwabimeje kubivuga ivy'ubuzima ivy'akazi n'ibindi bintu umuntu aba arimwo amangajuma atandukanye haragera igihe n'abamama bibigiza kure y'abana bagatangura kugabanya no gukuraho wa mwanya kandi umwana yarakiwukeneye. Abagabo nabo dutegerezwa gukora cyane kuko tubitangurira hafi abamama babihereye kure. Muri uko kubitangurira hafi rero birasaba yuko umupapa agerageza kuba nk'umumama muri iriya myaka umwana aba ataratangura kuvuga wagira ubwenge kuko kujya kumuterura kujya kumukorera utuntu duto akiri uruyoya nivyo nyene bica bifasha uwo mwana kumva ko umupapa we nawe ari hafi. Mvuze rero yuko hariho uruhande rw'abamama hakaba n'uruhande rw'abapapa kandi zuzuzanya. Ahanini nashaka kuvuga ku mwana amaze kumera nk'ukuze gato ushobora kubwira kumva. Bamwe mu bantu bagerageje gusigura ingene umumama n'umupapa buzuzanya mu kurera abana bavuga ko ahanini abamama n'abantu bafise ikibabagwe cyane bafise impuhwe cyane kandi urumva umwana yakuvuye mu nda hariho ahantu nyene wumva ko mufatanye biroroshe cyane kumva impuhwe. Hanyuma bakavuga ngo abapapa nabo ngo n'abantu bazana indero la discipline mu buzima bw'umwana kandi vyose umwana arabikeneye. Umwana arakeneye kumva impuhwe mugabo iyo yarenza akarimbi arakeneye kumva umuntu amubwira ati ibi bintu ntuzubisubire sivyo kirazira. Iyo rero umwana aronse urukundo akabura umuntu amushingira akarimbi acaba umwana afyina bamwe bavuga ko bari gate acaba umwana yumva ko ibintu vyose avyemerewe. Uwo muntu akuze biramugora cyane kuba muri societe kuko societe suko imeze. Muri societe hariho uburimbi ugiye mu ishure umwigisha arakubwira ati ikintu kirazira, waja mu kazi umukoresha ati ikintu ntuzugikore, waja mu ibarabara umupolisi ati aha harazira. Umwana rero atigishijwe ko hari hakarimbi mu buzima acaba umuntu agora inzego zose z'igihugu kandi umuntu ameze gutyo ahereza mu gasho yama mu bihano. Kirakomeye cyane. Hagiye tutari hafi y'abana ngo tubahe indero tubigisha akarimbi tuba turiko turare mu rungano rw'abantu batubahiriza amategeko mu gihugu kandi abo bazogora igihugu nibakura. Mugabo umuntu yarezwe akigishwa yuko iki kirazira ntakenewe no gucungwa kugira ngo areke gukora amakosa. Ku ruhande rw'abamama naho iyo umumama adatanze ugo rukundo izo mpuhwe umwana aca kuna yumva ko atababawe aca yumva ko ari mwisi y'abantu bamwanka atanumwe mwipfuriza neza. Umwana nk'uwo haragera igihe nawe uwo mururaza afise nawe ari watanga. Aba ni babandi rero bavamwo inkozi z'ikibi abakriminelle kuko yumva iyi si ntawumbabaye ntimenye aha ndafa. Mugabo umwana amaze kubona ko umuvyeyi amwiyumvira ngira kana kanje karashonje akakavyura kugira ngo akonse agasanga kari kagihaze mugabo akakabona ko yiyumvira ko gashonje. Umwana acakura yumva ati burya rero iyi si naho nogira ingorane hariho abantu bazonserukako. Yego. Umuntu nkwaca bera neza rero urumva ko vyuzuzanya mu bisanzwe. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane murakoze kubwizo ntererano muduhaye. Yego. Ikiganiro kirarangiye ariko ntitwoheza mudahaye impanuro abavyeyi bariko baratwumviriza. No kuri hariho abantu bagendera mu kutamenya ntibamenye ibyo barimo ariko turashaka nk'abariko baratwumviriza mubaha impanuro ingene bogiriranira ubucuti bwiza hagati y'abana babo. Madame Dorine mu misegonda 30. Murakoze je novuga ibintu bitatu abavyeyi duhaguruke tubeho twiyemplike mu buzima bw'abana bacu ntitubahigirire gusa
ariko tubumvirize tubane nabo dukine nabo hanyuma tuyage iby'ubuzima busanzwe dusengane nabo tubigishe iryo jambo ry'Imana n'ivyo hanze hanyuma ikindi dukwiye gukora turakwiye kumenya n'abagenzi babo ega ntitwishinge gusa ibyo mu nzu hagati ni wiyetarese kumenya mbega hanze afise bagenzi abahe kucure bigenda gute mbega ari epanywe aragukiwe mu buzima mu migenderanire we n'abandi bantu utwo tuntu twose umenga twaraduhebeye abandi tutwinjiremo tubayagishe tumenye yuko Imana izobitubaza ni c'est notre responsabilité Imana izobitubaza nta wundi azoza ni jewe umushinga nayo wanje abandi n'abanyu nabinyuma jewe ndi imbere n'umushinga ntahe Imana ibayizagire cyane n'amen pasteur nafise ico mubwira ikibazo ni ntico nabajije madame ego impanuro nshaka gutanga nashaka kuyiha cyane abagabo kubera nk'umugabo nk'umuvyeyi mfise abana ndabona aho bitugorera naho kumbure bitatugora kumwe imwe mu ngorane dufise ituruka mu mico nuko mu mico yacu umugabo mwiza umushinga ntahe mwiza n'umuntu aba kure y'umugore n'abana agataha atevye agateramira mu bagenzi naho yoshika abana baryamye indu yose igahera bimeze gutyo ntabona ko ari ingorane mugana shaka ndababwire ko uko gutahura ibintu gutyo ni kinyoma ivyo bintu sivyo ivyo bintu ntivyubaka ubucuti bwiza n'abana kandi biragira ingaruka mbi cyane kuri abo bana rero nashaka ndabasabe iyo wemeye ko abana babaho ukabavyara ni wemere n'inkurikizi zavyo emera kubaba hafi abana tubafise imyaka mike hariho imyaka tuzobarondera dusange barigiriye nta mwanya bagifise iyi myaka rero bari hafi yacu bataratangura kubaka ubucuti burebure n'abandi hanze ni twebwe nshuti bafise ihangane iyo myaka mubabe hafi hanyuma muzobare kure bagende muri societe barubatse ubucuti namwe ivyo bizobafasha kumenya ingene bifata mu buzima bwabo muri kazoza ariko nimwaba bakure muzobona inkurikizi muzogomba ko mubagira abagenzi kugira mubahanure kandi byarabananiye kubikora kare musanga abana ntibakibumviriza reka rero tureke gukurikira umuco utwononera dukurikire ukuri kudufasha kuba abavyeyi beza niyo mpanuro numva nobaha murakoze cyane Imana yo mwijuru ibamera umugisha amen ego nuko ikiganiro cacu kirarangiye bakunzi ba televiziyo Heritage nizera neza ko mwahungukiye cyane bivanye n'intererano abatumire bacu babahaye naho butaha Imana ishishikare kubagirira neza mu ngo zanyu